abamubona bagize promotion igira kane kuva igipolisi kibayeho, zitatu za mbere hinjira abamaze amashure ya kaminuza. Iyi promotion mubona iheruka kwinjira niyo abinjiye bamaze amashure yisumbuye. Bakaba rero abo ba mbere izo zitatu baca bagira ivyigwa vy'imyaka 2, ivyigwa vy'igipolisi gusa. Aba rero bakaba bazogira ivy'igipolisi n'ibindi vyigwa vya kaminuza. Mbere hakaba hariho n'abaza batanguye kuja kwiga mu yandi makaminuza cyangwa hanze y'igihugu. Aba rero iryo shure ivyo rikora si ivyo gusa, ranigisha n'intwazangabo z'abapolisi basanzwe bari ku mirimo ivyigwa bitandukanye vyo gukarisha ubwenge, ivyigwa bibategurira guhabwa ayandi mabanga ari hejuru n'ibindi n'ibindi. Ibi rero murazi ko igipolisi cacu cabayeho mu mwaka wa 2004 tariki 31 z'ukwezi kwa 12 niho rero catanguye. N'iri shure rero niho ryaciye ritangura. I batayo ishikiriwe igira kabiri ni baba polisi bihuta cyane. Mu gihe cyo kwiyamamaza cy'amatora hariho abantu bamwe rwaruka rushushe bagomba gucanirana. Hariho aho barungitswe mu duce tumwe baca barasubiza ibintu ubwo nyene umwanya mutoya baca basubiza ibintu ku murongo. N'ubu rero bari ngaha kandi baba biteguye, murabona yuko ijisho ryabo risa n'iry'umuntu nyene yiteguye kwiruka gutabara. Iyi batayo ishitse ngaha murabona ko murababona muravye mudukiriza b'abapolisi kazi aba rero barashoboye cyane. Nagira bamenyeshe yuko Burundi buri mu bihugu bike cyane mu isi bifise abakenyezi b'abapolisi bageze ku rwego rw'ipete rya commissaire de police, kuvuga ku rwego rwa general. Ngaha mu Burundi turafise babiri, ni bake cyane, ibihugu bike mu isi bifise abakenyezi bafise ipete rishika hiyo. Murabona yuko babereye ijisho, basa neza, batambuka neza cyane. Ndabona ababa majorete aho bari, ndabona umenga bariko barifuza kuza. Nta ngorane murazoza tuzobagira tubacishe aho twacishije abandi cyane, n'umugere wabajya abandi atari abapolisi. Aba bashize nga imbere yacu murabona ko bafite umwambaro wabo nisangije. Uyu n'umugwi karuhariwe mu bijyanye no guhangana n'imigumuko mu bajejwe ari imirimo idasanzwe. Aba rero nabo nyene ahantu muzo bakora ibibazo byinshi, hanyuma abagomwe bakaba aribo bashobora n'akarorero gatoya. Intwazangabo iyo umushikiranganji bugiye kwinjiza mu gihugu mu ntara yose bakurayo abantu babiri gusa. Ni ukuvuga arashobora kuba haje gukora nk'abantu nk'500, hama bagakuramo abantu babiri gusa ku ntara, abo bagaca baza bagahura na babiri baje kugira intara bakabona kuba intwazangabo. Urumva yuko kugira ngo ube intwazangabo kiba ari igikorwa kitoroshe. No ku yindi migwi kubisongereza no ku bapolisi basanzwe ibibazo ni nk'ivyo nyene. Ni ukuvuga haza koko intwari baba bamaze kwerekana ubutwari. Uyu mugwi wa nyuma ushize ngaha igipolisi gisanzwe bagira izindi nyigisho zijyanye n'ubuhinga bwo gucumbera abantu badasanzwe aribo bategetsi hamwe n'inzego. Inyigisho kandi zitwara igihe kirekire. Hanyuma aba rero barinze baramenya kuko abo batumwe gucungera gushika uno munsi bose babacungereye neza cyane. Bose iyo bagiye hose batwara batamena. Ivyo kandi murabona yuko babikoranya n'ibintu byinshi. Twavuze ko abapolisi bategereza kuba ari abantu batazi kamwe. Waravye ukungene bakora amasaha 80 kuri 80, naho kwibaza yuko n'ibi navyo boheza bakabishobora.
defile cy'abapolisi ariko idefile ntirahera kubera kuko irafise uwarayirongoye ni ukuvuga yararongoye bose abasirikare n'abapolisi uwo nawe mu kanya araheza aze gucaza ashikirize igikorwa ahejeje kurangura agishikirize nyir'icyubahiro Komanda en chef imbere mu kanya. Ibirori rero by'idefile y'abajejwe umutekano bikaza kuba birangiye, ariko twamenyesha yuko badakora idefile yonyene, hariho n'ibindi birori baza guheza babereke, harimwo n'umugwi wa judo w'igipolisi hamwe n'abasirikare baza kubereka ibirori babatekanirije inyuma y'ino defile. Urabona yuko umenga wari watinye kuvuga baba hafi abakuze turazi ko badakunda gusiga, ariko ndavye iyo mikro wayifatiye ndabona umenga sihafi isubira ku muntu kujya kwa